Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye ubutegetsi butabugomba ko mumenya, yose turayatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho amakuru adushikira yemeza ko ibintu bitoroshe na gatoya muri CNDD FDD. Hakaba hari umurwi wifuza gukura Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe andi makuru yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye n'ubundi nta gahunda n'imwe afise yo kongera kwitoza mu mwaka wa 2027, ahubwo hakaba hari amakuru avuga ko Hussein Rajabu wahoze arongoye umugambwe CNDD ashobora kugaruka mu gihugu c'u Burundi, akaba ari we witoza mu mwaka wa 2027, ndetse akaba ari ibintu bigeze kure ku buryo bamwe mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye ayo makuru batanguye kuyamenya, ndetse bakamenya n'imbaraga zikomeye cane Hussein Rajabu yoba agiye kugarukana, harimwo gutabara abarundi bamaze igihe kinini mu kaga batewe n'ubu butegetsi bwa CNDD-FDD, kuva ku ntwaro y'umuhisi Petero Nkurunziza gushika ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kugeza aho abarundi isinzi barahiye bakarengwa bakavuga ko badashobora kujya inyuma ya CNDD-FDD kubera amagorwa ibamajijemo imyaka igera muri 20. Ibi byose bikaba byarateye ubwoba abatari bakeya, yaba aba CNDD-FDD ndetse n'abarwanya ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko batabona ukuntu byagenda igihe Hussein Rajabu yabagarutse mu gihugu, ndetse amakuru menshi akemeza ko azagarukana n'abahunze igihugu, yaba abo mu nzego za politike ndetse n'inzego z'agateka kazina muntu zitandukanye, hakiyongeramo abasoda batari bakeya bahunze mu mwaka wa 2015, harimo Generali Godefroid Niyombare bivugwa ko yoba ari mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Ibi byose bikaba biriko birakorwa mu ruyeri rukomeye cane, ndetse amakuru menshi akemeza ko ari nayo mpamvu muri no minsi biboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye afatikanije n'umutambukanyi we bariko barasahura itunga ry'igihugu. Ibi byose bari kubikora kuko ngo bazi neza ko badafise igihe kinini ku butegetsi, bakaba bashaka kuva ku butegetsi bamaze kwigwizaho agatubutse. Ibi byose akaba ari bikuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse andi makuru akaba yemeza ko Hussein Rajabu yoba ari na hafi kugira ngo agaruke atabare igihugu kimaze igihe cyaraguye mu manga cyatewe na bamwe mu bategetsi bakomakomeye bakomoka muri CNDD-FDD. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Umwe mu banyepolitike n'abarundi ari mu batavuga rumwe na CNDD-FDD yarayaze n'ikinyamakuru cyacu, atubwira ko mu myaka ishika 40 amaze muri politike, icigwa gikomeye yakuyemwo ari uko muri politike ata kintu na kimwe kijana canke ngo kibe kidafise impamvu ikomeye. Yatubwiye ati, ndababwije ukuri, naregize kuba nanka urunuka Hussein Rajabu na CNDD-FDD yiwe ku buryo numva nakora ibishoboka byose ibyo bintu bibiri bikazimangana mu Burundi. Abandanya ati, reka ndabamenere ibanga benshi badashaka kuvugira ahabona.
hari igihe byofasha urwaruka kugira ntiruze rukore amakosa nk'ayo bakuru babo twakoze kuko bamwe muri twebwe turiko turatamba tuvamwo igihugu kizosigara mu minwe y'abakiri batoya. Yavuze ko CNDD-FDD imbere yo kuba umugambwe wari umuhari nk'iyindi yose. Ati birya biranga CNDD-FDD yaba inkona canke amabara n'ibisanzwe n'iyindi migambwe irabifise. Ifise ibyayo mwanashaka byiza. Ariko ico CNDD-FDD yasumbirije iyindi mihari canke imigambwe nuko yahavuye igira ingufu zikomeye ku buryo byaboneka neza ko ishobora gutsinda amatora umwanya uwo ari wo wose. Avuga ati ntihagire uzobabesha kuva CNDD-FDD ikiri umuhari gushika ishitse ku butegetsi yagendeye ku izina rya Hussein Rajab. Ati abaciye ku rugamba rwa CNDD-FDD bose baremeza ko Rajab inkuba y'urugamba Romeo Muze canke Mutama nk'uko bamwita atanumwe yamwababa mu nararibonye bwo gutegura urugamba, ukurinda hamwe no kwigisha politiki. Ati indongozi z'umuhari CNDD-FDD twumvise nka Leonard Nyangoma na Jean Bosco Ndayikengurukiye bahawe uburongozi kubera ibiharuro bya politiki nk'imvukira z'Ibururi kubashira imbere ku burongozi bw'umuhari wari uhanganye n'intwaro y'abanyabururi birumvikana ko wari umukenyuro mwiza cane. Ati abaciye ku rugamba bose baremeza ko Rajabu ariwe yari inkingi nkuru ya CNDD-FDD ariko inshuro nyinshi yaranse kuba umukuru w'umuhari nubwo abandi baguma babimusaba kubera yari umuyoboke w'idini rya Isilamu yanka ko mu gihe yarongora umuhari abansi bawo bari guhava bakoresha iyo turufu mu gucafuza umuhari ko ari uw'intagondwa za Isilamu nk'uko nibyo byari byize ku isi ico gihe. Arabandanya ati mu gihe izindi ndongozi zama zinyuranira ku rugamba mu bushorishori bw'imihari canke imigambwe we ntiyasimbwa n'umutima gushiraho abandi kubera ko ari we yarabitse amabanga yose y'ingufu z'umuhari. Ati kugira bitahurike ndabaha umuco benshi batari bwabone nk'uko tubizi twese Leonard Nyangoma na Jean Bosco Ndayikengurukiye bose barabaye indongozi za CNDD-FDD kubwo amakosha bagirijwe Rajabu n'abo bari kumwe barakuye izo ndongozi ku burongozi bw'umuhari. Nyangoma yaciye ashinga umuhari wiwe CNDD nayo Jean Bosco ashinga kaze FDD. Iyo mihari ibiri yaciye yitaba ibiganiro bya Arusha byo mu mwaka wa 2000 baca barataha mu gihugu. Ariko iyo mihari uko ari ibiri ntiyigeze ikomera ku rugamba canke ku rubuga rwa politiki mu gihugu imaze gutahamwe. Bivuze ko iyo Nyangoma canke Ndayikengurukiye bari kuba ari bo ndongozi z'ukuri za CNDD-FDD ico gihe bakurwa ku burongozi bari gukurikirwa n'abayoboke benshi bigatuma CNDD-FDD isigara igaragara canke kuba imihari yabo yaratanze CNDD-FDD ya Rajab gushika mu gihugu. Uwo muhari wari gusanga baramaze kwigarurira urubuga rwa politiki ariko CNDD-FDD yaje ariyo abarundi benshi bahurumbira. Ati iyo ngabirano Rajab yo kugira igikundiro ku barundi gushika aho bokwemera kumwigura hamwe n'ubwo buhinga bwo gutegura ibintu mpaka bikaja mu ngiro nibyo byatumye yisanga afise abansi benshi cane mu bandi banyepolitike bivuye kwishari. Yavuze ati ndababwiye ukuri nta kindi kintu na kimwe Rajab twamuhoye kiretse ko twamugiriye ishari kubera twabona ko aje gufata amazina yacu ku rubuga rwa politike mu Burundi. Twarabona neza ko ibyo yashaka gukorera Uburundi n'abarundi byari gutuma abarundi baca bamwambika ibyubahiro bya Rwagasore cyangwa Ndadaye. Arabandanya ati tudaciye kure mu mwaka wa 2005 abarundi ntibari bwatahure neza CNDD-FDD nta nubwo bari bwamenye Nkurunziza uwari we kuko n'ukuvuga ntiyavuga.
byo benshi mwarabibonye. Imyiyamamazo ya CNDD-FDD yose Rajabu niwe yavuga, agaca yegereza Nkurunziza kugira amwereke abarundi. Abahurumbiye CNDD-FDD bose baje bisunga Rajabu kuko niwe yari afise amateka maremare. Nk'uko amateka ameze inyuma ya Jean Bosco Nkurunziza niwe yahawe kurongora umuhari. Hari mu ntango za 2002, hari hasigaye nk'umwaka n'amezi make kugira CNDD-FDD nayo itahe mu gihugu. Nkurunziza yahawe ayo mabanga ari uko Rajabu n'abafashanya kurongora umuhari bayaze bagasanga Nkurunziza bomwizera. Avuga ko atayandi mabanga Nkurunziza yigeze ajamwo imbere yaho, keretse ko yatwarwa muri komisariya ya Rajabu yari ijejwe kwigisha no gukundisha umuhari. Yavuze ko ibyavuzwe ko Nkurunziza yari bitumwa ko ku rugamba ari ubuhumyi bwabaguye mu byo batazi. Abandanya ati tumaze kubona rero ko Rajabu adusumbije ingufu agashikana CNDD-FDD ku butegetsi kubwo ishari n'inzigo, benshi twaciye dutangura kwiyumvira uko twoshira ingufu hamwe mu gusambura CNDD-FDD kugira Rajabu aburiremwo. Yatubwiye ati ntihagire uzobabesha, Nkurunziza yaratinya Rajabu bimwe biteye ubwoba. Musubiyemwo mukaraba amashusho canke amasanamu aho baba bari kumwe, murabona ko Rajabu yaba ariko arasigurira Nkurunziza uko ibintu bigenda, kurya k'umubyeyi aha impanuro umwana wiwe, Nkurunziza adashobora kumuraba mu maso. Icatumye Nkurunziza yemera gufashanya n'abandi bashaka gutembagaza Rajabu nuko hariho ibintu adashobora gukora Rajabu amuri hafi kuko yamutinya cane. Kuba Nkurunziza yaremeye gukorana n'abandi bantu bavuye inyuma y'umugambwe kugira bamufashe kwikura ko Rajabu nibyo bita ubuhemu. Iyo bari kuba bakiri ku rugamba Nkurunziza yari guca yicwa. Igituma yakoranye n'abavuye inyuma y'umugambwe nuko yarazi neza ko abanyamugambwe batari bwemere guhemukira mutama wabo. Yavuze ati benshi mu banyepolitike bagiye muri uwo mugambi twari tubizi ko Nkurunziza niyubahuka agasekana na Rajabu bizogira ingaruka mbi ku gihugu, kuko abari bafise ingeso mbi muri CNDD-FDD benshi baratinya igitsure ca Rajabu. Kumwigizayo rero kwari nko gukuraho inyabu kugira uhe akaryo imbeba n'amasiha byigarurire ibigega. Abandanya ati inzigo n'ishari byaraduhumye amaso, turikunda twibagira abanyagihugu. Icari kituraje ishinga kwari gukuraho uwo muntu Rajabu yari aje kudutwara amateka yacu, kuko ico gihe ku bwacu hakubana Rajabu twari gupfuma tubona Nkurunziza w'igihwahware. Ati mu biharuro by'abari barongoye abandi muri uwo mugambi batwereka ko CNDD-FDD itagira Rajabu, Nkurunziza n'abo bari kumwe bazoca bayitabagaza kuko benshi bari bagizwe n'abasuma kombyo, imboregwa n'imihirimbiri itazi uburongozi icarico. Muri make hari huzuyemwo abantu batagira ubuntu n'iteka. Ibyo nibyo twashaka ko bakora mu maso y'abarundi kugira duce duhindukira dusabe abarundi ko bodushigikira tugakuraho CNDD-FDD kuko ataco ibamariye. Yavuze ati mu by'ukuri twasanze twihenze bikomeye kuko zimwe mu ngaruka z'iyo ntambara nibibihe abarundi barimwo uyu munsi. Ati uwo Rajabu mwumva yaradukiye ubwenge yarafise ubwenge bukomeye. Amaze kumenya uwo mugambi, aho guhunga igihugu canke ngo ategure kugwanya Nkurunziza, yaciye ategura nyabuna abayoboke biwe abagaburamwo imirwi. Benshi yabagumije muri CNDD-FDD, abake cane barayivamwo. Byahereye mu ikoraniro ry'Ingozi ryo muri 2007 ryamukuye ku burongozi bw'umugambwe. Bamwe mu biwe bararyitabye, abandi bararyiyamiriza iryo koraniro. Rajabu yaryise ikinamico, benshi twaramutwenze twibaza ko ari imvugo yo kwihebura, ariko we yari azi ibyo avuga. Ati ikoraniro kaminuza ry'Ingozi ryatumwe ko na Manase Nzobonimpa,
yari umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yandikiye Evariste Ndayishimiye yari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ico gihe. Ati Nkurunziza yicaye azi ko Manase Nzobonimpa na Ndayishimiye ari ibikoresho yaronse bizomufasha gutsinda hasi Rajab, kuko amakuru yavuga ko abo bose Nkurunziza baguze bahemukira ikizigenza wabo. Ariko uwo munsi inyuma y'imyaka myinshi niho turiko turatahura ko atanumwe yahemukiye Rajab, ahubwo ari urukino yari yateguye kuva kera, nico gituma yabyise ikinamico. Abandanya ati gushira mu mpimba Rajab byabaye ikosha rikomeye abamurwanya bakoze, kuko hakuba igihano bisanze bamuhaye ikibanza yakoreyemwo ibitangaza byatumye akomera kurusha uko yamye. Ati iryo shari ry'abanyepolitiki bamwe bamwe ryatumye CNDD yarije iri inyishu y'ibibazo byari bihanze abarundi ihinduka ibibera icago gikomeye. Inshuro nyinshi cane Rajab yarabwiye abandi banyepolitiki ko nibashaka ko ibintu bihinduka mu gihugu bikorwa ariko atawukomakomye CNDD-FDD. Uri abandi baramurahira ko badashaka kumva CNDD n'abayo bose. Ati kubwa Rajab yashaka ko abarundi baja hamwe mu guhindura ibintu, bagakuraho abategetsi bariko barakora amarorerwa mu gihugu binyegeje muri CNDD-FDD. Hanyuma hagategurwa amatora meza, imigambwe yose ikajamwo atawukumiriwe. Uwutsinze agatwarira bose, utsinzwe agashira aho intahe ishize. Ariko ibyo nyine nibyo benshi banka. N'ubundi Rajab agarukanye CNDD akiyamamaza ntawamutsinda mu gihe tutashaka ko agaruka. Yavuze ati amaze kubona ko abanyapolitiki bakongatajwe n'ishari n'inzigo, Rajab yahavuye afata ingingo yo gukora ukwiwe mwibanga ntangere. Mu nyuma za ngufu abamurwanya twari dufise zagiye zirahera buke buke, kuko abari imitwe yategura ibikorwa byo kumusenyura na CNDD yiwe bitavye Imana batabishitseko. Yatubwiye ko nubwo batazi neza ibyo Rajab arimwo, hoba hari amwe mu makuru abafise bakubabura bamwegereye avuga ko mu guha ubutegetsi Ndayishimiye Rajab yashatse ko ico kiringo kiba ico gusukura ibihemu ubutegetsi bwa Nkurunziza bwasize. Ayo makuru avuga ko Rajab yababajwe cane n'ingene ibihweba n'ibihemu bya Nkurunziza byahora bitega iminsi abayoboka Rajab n'abandi barundi banse gukurikira Nkurunziza mu kubacira imizi ikuzimu, ko bazohera nk'ifu yiminjira, ko bazohenurwa n'inzara nk'imbwa za mujeri, ko bagicakiye igihugu batazokirekura gushika Yezu agarutse. Ibyo bikutso bya Nkurunziza byavuga ayo majambo igihe byaba bihimbye ntaco byinona. None uyu munsi zanda zajejeta n'ibikanu byari amapfupu biriko biratubuka, barahaye barumva akanovera k'inabi bari bipfurije abandi muri ya myaka bahabwa impigi na Nkurunziza. Uyu munsi bariko baratahura ico arico kurira ukagira uwo uyaha, nk'uko abandi barundi bari bamerewe igihe Nkurunziza ari abicaye ku gatwe, kubera agahimbo bahora bicira imanza abandi barundi ko uwidogeye ubutegetsi aba ari umwansi w'igihugu. None uyu munsi akaruru kabo gahakwa gukorora ijuru. Abo begereye Rajab bavuga ko muri systeme babiteguye neza, ku buryo abo bahoze bayoboka Nkurunziza bahora bibwira ko bakingiwe, ubu babona ko ari abarundi nk'abandi, akababaro nabo ko bashikira, kuko nta mwana nta kinono. Nk'uko babivuga Ndayishimiye ameze nka Yohani umubatiza ubura umuzo wa Yezu, aho yabwira abantu ko hari ibyo adashobora, ariko hari uwo Imana yasize amavuta agira aze kandi azobashikira ku nyota y'ibyo bakeneye. Uwo mugabo w'ijunja yubahitse kandi arinda Ndayishimiye yama avuga ko ariwe akwiye kurongora abarundi basanzwe bagoye gutwara, ngo aritezwe vuba cane.
ayandi makuru adasanzwe twaronse avuga ko igituma Rajabu atabaye umukuru w'igihugu inyuma ya Nkurunziza nk'uko amasezerano y'inyabutatu Nkurunziza Rajabu Ndayishimiye yabitegekanya ari ukubera Rajabu yarahiye ko atari kubisikanya ku butegetsi n'umugambanyi umuhimu. Muri sisiteme bavuga ko mu maso y'abahoze bakamisha akajagari Nkurunziza yateje mu mugambwe CNDD no mu gihugu bazokwama bamubona nk'intwari, ariko mu maso y'abagumyabanga n'abandi barundi bamwizeye muri 2005 bakamushira muri kijya kibanza hanyuma akabahemukira azokwama ari umuhimu w'ibihe byose. Amakuru menshi akaba yemeza ko Hussein Rajabu ari mu nzira rwose agiye kugaruka mu gihugu c'u Burundi kuza gutabara abarundi bamaze igihe bari mu kaga gakomeye cane. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.